n'akanyamuneza no munsi kubona dusubiye guteramana namwe turi imbere y'Imana kuri uyu munsi wa kane uhereza uku kwezi baruheshi, ukwezi twibukamwo vyinshi. Mbere mbonera akaryo kushimira umunyamabanga mukuru w'umugambwe kuko yatwibukije ibitari bike uko iki gihe nico kuzirikana inzira turimwo kugira tuze turasuzuma aho tugejeje, tumenya umuvuduko tukwiye kugira n'uwo tutogira. Ni inyigisho nkoramutima zihanura umwe wese akimenya. Icivugo ni ca kindi ngo indongozi y'ukuri ntishobora gutorera umuti ibibazo vy'abenegihugu. Mugira ibibazo vy'abenegihugu ni ikibazo ubaza iyo uri ku kivi. Indongozi y'ukuri no kuvuga yuko iragendana nabo benegihugu baba bari ku kivi, iyageze aho abaza ati akanako ndagire gute, urumva bari kumwe, ni ushoboye. Rero niyo udatoye umuti mugasangira ico kibazo ukavuga uti iki naje kirananiye, reka nanje mbaze hejuru, reka mbaze uwundi yoba ndusha, ugahamagara n'uwundi agufasha. Urumva uri indongozi si ukuvuga ko ubishoboye vyose, ushoboye kubitorera umuti. Hariho ivyo ikibazo bashobora kubaza ntugitorera umuti, muga muragisangiye ugaca uvuga uti jewe rero ko zinanye n'abandi bakanura kurusha, reka numve ko tutotora umuti. Mbega weho urakwiye kuba ikibazo c'abandi? Urakwiye kuba ikibazo c'indongozi? Naho nyene kirazira kuba ikibazo c'indongozi wewe nyene. Rero nico gituma ibi vyigwa ni vyigwa bituma umwe wese yarahumirije akanura. Hariho umuntu abasinziriye ugasanga arashaka gukanura. Rero tuze turiga kutaba ikibazo. Mugabo ubuze ubwenge aramenya ico akora kugira ntabe ikibazo c'abandi. Umunyamabanga mukuru yavuze ati mwese muri ndongozi. Nta numwe ntagira uwuhirahira avuga ko atari ndongozi. Mwese aho muri mwebwe hinyegeje uburongozi, ahubwo uravugisha ukuri uti vyari vyarase komenya ko ndi umurongozi. Umunsi wamenye, mvuge nti umunsi wogundura umurongozi ari muri wewe ukamugundura, uwo munsi uzobukiza. Kubera hariho umuntu ategereza gutwara umubiri. Abantu benshi rero agenda gutya mu kibiribiri gusa yigira, ntamenye yuko afise umuntu ariko abwira uyu muntu ati caha ngo tugire iki. Iyo rero utazi kuri ndongozi ntiwigera ubwira uyu muntu ngo igo tuje kurima. Ubwo burongozi bwawe rero ntaco bumaze, bunaniwe no kurongora uyu. Aha rero baza ndabivuge neza, hariyo umuntu yinyegejeyo. Uwo muntu yakwiye kuba indongozi abe muri idea aridinga uyu muntu niyo nimero 1 uherako. Ivyo utabimenye ucuba ikibazo c'abandi, kuko urumva uciye ugenda we batora umuti w'ikibazo cawe, mugana we wananiwe gutora umuti w'ikibazo c'urya mugabo. Umva yakunaniye ucironda ko abandi ari batora umuti. Aho rero abaka kubanye. None wokora iki rero ntuze kuba ikibazo c'abandi? Kuvuga yuko ubwa mbere utegerezwa ukora uzi kuri kukorera wewe, kuri uburyarya ngaho gubeshe guri kurakora. Kuko kubera ukinyegeza ujya ngo niwe ndongozi yanje, mugabo wewe utari kukorera wewe, oro wewe uribona. Kora rero kugira ngo ntube ikibazo c'abandi, kora ataburyarya burimwo. Nukuvuga wewe urabona wewe nyene ugaca ukora ataburyarya burimwo, hanyuma ugaca utunganya neza ubwo buzima bwawe. Utabwiye uwundi ngo ntunganirize ubuzima bwawe, tunganya ubuzima bwawe. Hanyuma rero niho uca utangura kwibona neza witunganije, ugatangura kubona ko utikwije, ugatangura kubibona uti ndabona ko ntikwije. Mugana ujya wundi nawe ntiyikwije. Jewe nk'ubu ndi umurimyi,
mvuga ngo niko ntunganya ubuzima bwanje mu kurondera ivyo ndya, mugabo ngaca nsanga ntegerezwa kwambara. Muga hari uwundi mugabo nawe yariko akora impuzu, jeje mbona nti ko jewe rero zikurima, urya mugabo nawe arakeneye indya, muga nanje ndakeneye impuzu. Ni hamwe rero tumenya ingene uzobana na mugenza. Bugiyo tuba tuzi yuko wewe niba buri mwigisha, muganga ari hajya kugira ngo akuvura urwaye, umurimyi ari hajya kugira igihe uri kurigisha nawe akugaburire, nawe uri kumwigishiriza umwana, uwundi mu engineer hajya kugira kubakira inzu. Nta muntu yo kwisha uwundi kuko wocivuga ko uhomvye. Ntubuhovye, uwo gukoreye ca kindi ntumuhovye. Urumva umuntu ubanza umubonemwo ko hari ikintu agira akugirire wewe kuko ntiwikwije. Waravye wakoze jewe ndashoboye kugera kuri ibi, mugabe iki naco sindi umu specialiste, ndakeneye muganga. Nuva wumvise umuganga apfuye ucugandara, no nzovugwa nande. Wumvise umufundi yapfuye ucugandara, uti none ndazonyubakira inzu. Wumvise ukora impuzu yapfuye uti ndahonze none ndazokora impuzu. Nuvuga nawe urafise ico ukora nawe ni wapfa aca avuga ngo ndahomvye, duca tubungabungana twese. Uca usanga mu gihugu tubungabungana, nta usubira kuba ingorane kuwundi. Urumva bwa mbere kumenya kwitunga mu gukora, ubwa kabiri kumenya gutunganya ivyawe. Erega urashobora gukora utabitunganya. Indongozi iraba ibizoba kugira ubibone muba muri kumwe n'Imana. Ntushobora kuhabona n'indazi bizobeje. Nico gituma rero ubonye vya bintu, ca mbere banza uhanuza Imana imbere yo kuja mu bantu. Banza wiyegereza Imana kugira umenye hari igiye kubwira iti power. Mugari ivyo wikwegeye reka uwonywe. Ni ucumenye ivyo wikwegeye, ahandi uramenya uti iki Imana yavuze iti turahangana naco gushika dushitse. Je nk'ubu ndazi yuko Burundi bugira buca ahantu heza, yabivuze hajya ntimugire ngo ni indoto, ejo ni heza. Muga kugira ushikeho urabomana n'ibihuhusi. Umwe wese avuga ati ndazana akantu kiwanje, ubundi ndazana itafari ryanje, ubundi ndazana ka azora zoba bimeze neza cyane. Kubu turiko turakanura kandi birabona.